Mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura haribonekeza cane muri ino misi abana baba mw'ibarabara. Bamwe mu banyagihugu bo mu makartie y'igisagara ca Bujumbura bemeza ko abo bana uko imisi igenda ariko baba benshi. Uyu munyagihugu avuga ko abo bana mu kurondera kubaho banabangamira rimwe na rimwe n'umutekano wa bamwe n'abandi. Kera baja mu gisagara mugabo nye baja mu gisagara bakongera bakaja no mu mazone ahana mw'igisagara. Abana rero hageze mw'ijoro kuva saa moya bariba baragera n'abantu baratega ahantu bakatwara vyose bagendana ibintu bitobora yaba inzembe yaba mu maresitora naho bose bagomba kurya n'indya ku nguvu. Iryo soko ryacu risigura ko muri abo bana ngo harimwo n'abo leta yari yageranirije hamwe mu kigo giherereye mu ntara ya Cankuzo. Uwubajije icatumye bagaruka kuba mw'ibarabara nyabana bamenyesha ko bataye baromoka kubera bari mu buzima butoroshe ku bwabo. Ariko ico twamenyesha yuko nk'abana bakorwa mu Cankuzo bose nyamara bakagira ico batoroka kubera ngo bakoresha ibikorwa vyo mu mirima n'ibikorwa by'ubuhinzi bituma abana bavaye mu kuvuga abo bana atagikozwe. Abana muri iyi misi bagiye kuba ingorane ku gihugu, bagiye kuba ingorane mu miryango, bagiye kuba ingorane ku bantu bose. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jimmy Hatungimana aramutswa igisagara ca Bujumbura kugira tumubaze ibijanye n'abo bana baba mw'ibarabara ariko turamukena.